Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko biravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho inyinyurana mu gisoda ririmo rikomeye cyane kubera abasoda b'abarundi bariko barapfira muri Kongo. Hakaba hari uruhande rushaka ko abo basoda bagaruka mu gihugu bakareka kugumya gupfira muri Kongo. Urwo ruhande rukaba ruhagarariwe na General Prime Niyongabo, mu gihe ku rundi ruhande hari abadashaka ko abo basoda bagaruka mu gihugu kubera amafaranga y'umurengera bariko barabona kuri abo basoda b'u Burundi. Urwo ruhande nyine narwo rukaba ruhagarariwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, uruhande rudashaka ko abasoda b'u Burundi bagaruka mu Burundi, ariko Prime Niyongabo akaba ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo abo basoda b'abarundi bariko barapfira muri Kongo bagaruke mu gihugu. Hari byinshi twabateguriye birabana n'ibiri kuvugwa mu gisoda cy'u Burundi, aho umwanya n'umwanya ibintu bishobora kuba bibi cyane, kuko Prime Niyongabo yararahire ararengwa avuga ko abasoda biwe batagumya gupfira ubusa muri Kongo, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye n'abandi bajenerali bamushigikiye baterekwa iyo ngingo yo gutahukana abasoda b'abarundi mu gihugu. Byose nyine twabateguriye turaza kubigaruka ko mwido nido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba arabana n'ibiriko biravugwa nyuma yaho General Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi asabiwe gupfungwa ubuzima bwiwe, aho bamusomeye bakamubwira ko agomba gupfungwa ubuzima bwe bwose. Yavuze amajambo akomeye kandi ateye ubwoba, amajambo yashikirije nyuma yaho amaze gusomerwa ko apfunzwe ubuzima bwiwe bwose, akavuga amajambo ateye ubwoba. Benshi bakaba babona ko ibi bintu bishobora kuba bibi cyane, kuko General Arengiyome Bunyoni si umuntu woroshe, si umuntu uvuga icyo atazi. Ariyo mpamvu nyine babona ko umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa, kuko General Arengiyome Bunyoni yavuze amajambo akomeye kandi ateye ubwoba. Turi buze kugaruka ko mwido nido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku mpinduka zikomeye cyane zihejeje gukorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Byose nyine twabibateguriye turaza kubashikiriza mwido nido ry'aya makuru. Wifuza kuzajya bamambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Bari abasirikare b'u Burundi, hari imbuga zo muri Kongo zemeza ko bano ari abasirikare b'u Burundi bari baraye barokotse mu bitero bidasanzwe M23 yaraye ikoze ku birindiro by'abarundi muri Masisi. Kuri no mbonesha kure nta kintu twigera twemeza tutagihinyushe. Uwogira uwo amenya muri abo basirikare atwandikire. Nimba ari abarundi, hari imiryango ishobora guhumurizwa ikabonamwo abayo itari ifise amakuru yaho bageze. Abasoda barokotse bararahiye bararengwa gusubira kuja kugwana muri Masisi. Ku rubuga abasirikare b'u Burundi bashoboye gushika ahitwa Sake barahiye bararengwa gusubira ku rubuga rw'intambara. Abo twavuganye batubwiye ko bahakuriye n'ingorane zikomeye cyane ko badashobora gusubira ku rugamba. Akaba ariyo mpamvu nyine bariko barahakanira ababatwara ko batazigera basubira ku rugamba rwo muri Kongo. Abo twavuganye batubwiye ko babemereye kubajana i Goma, hanyuma bakabandanya i Bukavu muri Sud Kivu, aho imodoka z'u Burundi zizoza kubatora. Amakuru twaronse aremeza ko hari abasoda bari batakaye batanguye kuboneka. Abo ni nka komanda wa batayo yitwa y'indwi muri Tafoko yari yabuzwe irengero kuva ejo. Batayo y'umunani na batayo y'indwi muri Tafoko nizo zakozwe ko cyane niyo ntambara yari yaraye ibaye, ariko hariho n'abandi bo mu zindi batayo bakozwe ko n'ico gitero. Amakuru aravuga ko hari abasirikare kugeza ubu bataraboneka bakiri mu mashamba iyo bahungiye.
Ikitavuzwe co nico kumenya ibitigiri by'abasirikare baguye muri iyo ntambara. Umusirikare wese ariyo yishura ati ibara ryaraguye, nta ushobora kumenya ibitigiri kubera twese twarahunze, ntitwashobora gutora ibiziga byacu, nta numwe azi ko bangana. Uyu munsi hiriwe herekanwa amakamyo y'igisirikare cuzuye ibisiga, bamwe bavuga ko ari iby'abasirikare b'u Burundi kandi zari kamyo nyinshi cane zari zipakiwe ibiziga. Ntitwaronse amasoko yemeza ko koko ari abasoda b'u Burundi. Amakuru ya nyuma twaronse ku mugoroba nuko abasirikare b'u Burundi birukanywe uno munsi ku bindi birindiro bitari mu gace kari karaye kabereyemwo intambara. Ariko uno munsi hoho abarundi bagize repris tactique, ntibarindiriye ko baza kubicira mu birindiro byabo. Abasirikare b'u Burundi twaganiriye bavuga ko bafise ubwoba ko igisagara ca Goma gishobora gufatwa umwanya n'umwanya. Ni nayo mpamvu basaba ko u Burundi bwakora ibishoboka byose kugira ngo bakure muri Kongo, kuko nibutabakura muri Kongo igisagara kigafatwa batarava muri Kongo, biragoye cane ko M23 izaba igitumye bagisohoka igihugu. Abasirikare twaganiriye bose hariho ico bavuga ko bashimye uno munsi. Ingingo yo kwanka kuja kugwana bayihurije ko bose, aba ex-FDD, ex-FNL n'aba ex-FAB. Nta macakubiri yabayemwo, bose barabona ko iyo ntambara atari iyabo. Ikintu nyamukuru caciye intege abasoda b'u Burundi ni ukubona ingabo za Kongo zita urugamba zitababwiye, zigasiga ibigwanisho bikomeye cane, maze ibyo bigwanisho akaba ari byo M23 ikoresha mu kwica abasoda b'u Burundi. Nta ntege abarundi bagifise zo kurwanira abantu bihemukira, kuko nyine baramaze kubona ko ntabyo bashobora. Amatohoza twakoze yatumye dushobora kwemeza ko aya ari amafoto y'abasirikare b'u Burundi barokotse mu gitero simusiga ca M23 hano bariko bagirishwa inama na General Elia Ndayizigiye batazira Muzinga. Twabajije abandi bamuzi ko uyu musirikare ari General Elia Ndayizigiye batazira Muzinga, batubwiye ko ari we. Twabajije ico ajejwe n'impamvu we yambaye umwambaro w'igisirikare c'u Burundi, batubwiye ko ari mu biro bikuru by'ingabo z'akarere ka Yasi. Abasoda b'u Burundi bari mu ngabo za Yasi bo bambara umwambaro w'u Burundi, mu gihe abari muri Tafoko bambara umwambaro wa Kongo. Kabajije abandi basoda b'u Burundi ko koko iyo nama yabayeho. Babyemeje ko General Muzinga yariko agerageza guhumuriza abarokotse mu gitero simusiga ca M23. Turemeje ko izino foto ari iz'ukuri, ni abasirikare b'u Burundi bagize nyine bahuye n'ingorane zikomeye cane, bakaba bararokotse igitero gikomeye cane bari bagabweho na M23. Ubutumwa bw'umusirikare w'umurundi aherutse kurokoka mu gitero ca M23 muri Kongo. Yatubwiye ko uyu nguyu nyine turiko turabona ku ifoto ari generali. Kuri iyo foto haboneka abasirikare bambaye imyambaro ya Kongo, ariko imbere yabo haboneka abasirikare bakeya bambaye umwambaro w'igisirikare c'u Burundi. Umwe mu basirikare baherutse kurokoka yaraye atwandikiye aremeza ko we nyine ubwiwe yarimwo muri abo basirikare baboneka kuri iyo foto. Yanditse ati aba ni abasirikare b'abarundi. Uwo yambaye umwambaro w'u Burundi ni General de Brigade Elia Ndayizigiye batazira Muzinga, yaje adufata nabi aratwagiriza kwanka akazi. Umwe muri twebwe yavuganye na Prime Niyongabo, shefu intwaramiheto ngaha mu gihugu c'u Burundi, atwemerera kudutahana, ariko inyuma yaho agatoya Koloneli Kavamahanga atwara Tafoko yategetse ko abasirikare bose bamusanga aho bita Minova. Bamwe babikunze barurira imiduga, ariko hariho abasoda 150 banze kurira imiduga banga kugenda. General Muzinga yaciye abandika abarihira n'ubwato ikibiriraho. Ubu bariko berekeza Bukavu. Kavamahanga yabagirije co kwanka akazi, yagombye no kubaka inkoho nkuru barazimwima, ariko baruhira kugenda bazisize.
inyinyurana ry'abo bantu kucerekeye kugurwa muri Kongo riraduteye amakenga. Dushobora gupfa rubi mu gihe n'uwufashwe yazimiye yamburwa utwiwe n'abasirikare ba Kongo turiko turarwanira agakubitwa, benshi bakahita banagandagurwa bakicwa n'abasirikare ba Kongo bamuhora ko atariko abarwanira neza kandi ngo yarishwe amafaranga menshi cyane y'umurengera. Ibiriko birababaza abasoda batari bake ngaha mu gihugu c'u Burundi, bakavuga ko ibi bintu bigomba guhagarara. Perezida wacu nave mu gacerere adukure aha hantu, kuko ubu abasirikare bose bacitse nk'abasazi. Amaraso yacu ashike imbere y'Imana, hama imenagure imitima y'abatwara igihugu, bareke kutugurisha amaraso yacu. General Muzinga yadutonetse mu kutubwira ko tutari abasirikare, narabe akubite akenge imuhana kwa Bunyoni. Turatabaje abarongoye bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, abatwara amashengero y'abaporote ndetse n'abepiskopi b'amadiyoseze katolike mu Burundi baremere urwego rutumariye muri Kongo ataco tuzira, kandi bavuga ko bashize Imana imbere. Mwese nimudutabarize kugira ngo tuve muri uyu mucanwa leta yacu yadushizemo. Twabajije abandi bamuzi ko uyu musirikare ari General Elia Ndayizigiye batazira Muzinga, batubwiye ko ari we. Twabajije ico ajejwe n'impamvu we yambaye umwambaro w'igisirikare c'u Burundi, batubwiye ko ari mu biro bikuru by'ingabo z'akarere ka EAC. Twabajije abandi basoda b'u Burundi koko iyo nama yabayeho. Babyemeje ko General Muzinga yariko agerageza guhumuriza abarokotse mu gitero simusiga ca M23. Turemeje neza nyine ko aya masanamu mwabonaga ari ay'abasoda b'u Burundi, kandi bakaba nyine ari abarokotse mu gitero cyari cyabagabweho na M23, aho M23 nyine yashakaga nyine kubamara bose, kuko M23 ibagiriza nyine ko bariko barabahemukira ku rugero rwo hejuru cane. Tuvuye kuri ayo makuru arabana n'umutekano ariko aravugwa mu gisoda, amakuru yacu tabandanirize kuri ano makuru ariko aranavugwa cane, aho nyine umenyesha makuru yahawe akazi gashasha na Perezida Evariste Ndayishimiye. Yari amenyerewe neza cane abaza Perezida Ndayishimiye. Umenyesha makuru Jerome Niyonzima niwe yaraye agenwe kuba umunyamabanga mukuru wa leta, asubiriye Prosper Ntahomungwamiye yagenwe kurongora umurwi ujejwe gutanganya amatora. Itegeko ry'umukuru w'igihugu ntiritomora ko Jerome Niyonzima ari we agiye kuba umuvugizi wa leta nk'uko byahora kuri Prosper Ntahomungwamiye. Jerome Niyonzima turamwipfurije kuroranirwa mu mabanga mashasha. Urukundo yagiye arerekana mu bihe bitandukanye, ukwitandukanya n'umugera w'amacakubiri no kubahuka kuvuga ukuri twamwumvanye mu bihe bimwe aze abigumane, ntaze amere nk'abandi. Ubutegetsi bwahinduye abaja b'ikinyoma gikomeye cane ajya akorera abarundi bose, kandi ukuri agushire ahaboneka. Ibyo nibyo abarundi bamusaba kugira ngo azashire ukuri kose ahagaragara ko biriko birakorwa na leta ya General Evariste Ndayishimiye. Leta iriko iridogerwa n'abarundi batari bake babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakoreye amakosa akomeye cane igihugu, aho nyine ariko arakora amabi yose atandukanye, byose nyine akabikora mu ruyeri rukomeye cane, abanje kwerekana ko ari gukora ibintu byiza. Tuvuye kuri iyo nkuru, amakuru yacu tuyabandanirize kuri ya nkuru nyine twababwiye mu ntango ijanye n'uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni, aho nyine yasomewe ko agomba gupfungwa ubuzima bwe bwose, nawe akavuga ko bidahereye aho ngaho. Bunyoni yaciriwe igihano cyo gupfungwa ubuzima bwe bwose hamwe no gufata amatungo yiwe yose. Arengiyome Bunyoni yahoze ari umushiranganje wa mbere yaciriwe igihano cyo gupfungwa ubuzima bwe bwose hamwe no gufata amatungo yiwe yose. Sentare Ntahinyuzwa niyo yaciriye uwo yahoze ari umushiranganje wa mbere ku muhingamo kuri uyu wa gatanu mu ibohero rikuru rya Gitega. Bunyoni akaba yagiriwe n'ibyaha byinshi birimwo kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu hamwe no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Abandi bagirizwa mu idosiye imwe na Bunyoni barimwo Koloneli
de Police Desire Uwamahoro hamwe na Destino Bapfumuke ko baciriwe igihano cyo gupfungwa imyaka 15 y'umunyororo umwe wese, nayo abandi babiri baciriwe gupfungwa imyaka 3 umwe wese, maze uwundi umwe ari we yahora ari umushoferi wiwe yambikwa izera. Sentare Ntahinyuzwa ihejeje gusoma urwo rubanza, Bunyoni yavuze ko agiye kunguruza mu yandi masentare. Yagize ati ubutungane ntibuhereye ahangaha, hakaba hari n'andi majambo akomeye cyane kandi ateye ubwoba yakoresheje, aho benshi bahise bavuga ko ibintu bishobora kuba bibi cyane mu minsi iri imbere, kuko General Arengiyome Bunyoni birazwi neza ko atari umuntu woroshe, kandi birazi neza ko afise imbaraga zikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hakaba hari amajambo yakoresheje, amajambo akomeye cyane kandi ateye ubwoba. Turi buze kugaruka ko makuru yacu, hanyuma wifuza kuzajya baba mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.